Jewe ngenda mizejide. Jewe ndayise Fabiola. Imbere y'umugwi utegura amatora ku rwego rw'igihugu seni abo bagize imigwi y'intara izotegura itora ry'umukuru w'igihugu mu ndahiro yabo harimo kuzoharura amajwi nk'uko azobari. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru Prosper Ntahogwamiye arongoye umugwi w'igihugu jeje amatora seni agahamagarira abo 52 kudahengama kandi ngo ntibarabe imigwi baje bavamwo. Abaheje kurahira nabagize imigwi y'intara iserukira umugwi seni ku rwego rw'intara ni 52. Rero nkuko amateka bivuga imbere yuko binjira mu mabanga babanza kurahira imbere y'umugwi seni yuko bazokubahiriza amategeko agenga amatora. Hanyuma nkuko mubizi nta utanga icadafise baheje kurahira cyo tubanza kubigisha ibijanye n'amatora kugira ngo bazovyigisha abandi bongere babishire neza mu ngiro. Intamanoro ya mbere tubaha no gukora nubwira bakore bakunda igihugu ntibakore baraba imigwi baje bazanana baze bakora bazi yuko baje gukorera umugwi seni atabo bahengamiye bubahiriza amategeko kandi kuneza y'igihugu n'iyabene gihugu bose. Ku kibazo c'ingene abo 52 bo kwigenza ngo ntihazobe utunenge warongoye seni yemera ko utunenge tuhabaye tuzokemugwa. Cyambere bahejeje kurahira indahirongera murazi yuko ari ikintu gikomeye ica kabiri tugira tubigishe ariko ntitwoja ngaho tubeshanye igikuba c'umuntu cyamere igikuba c'umuntu hashobora kuba araka canka kandi kagoranye ariko muri musangi igikuru singorane igikuru n'ugudatora inyisha ingorane. Izo ngorane nizo zagiye ziribonekeza canke ziravugwa mu gihe twosanga arizo tuzokora uko dushoboye kose kugira ngo zikosorwe ibintu bibandanye bigenda neza. Impande zose zegwa n'amatora zaraserukiwe muri iyo migwi. Prosper Ntahogwamiye byifashe neza kuko abo barahiye twarabajaye mu ntara zitandukanye abo twaberetse barabemeje. Abakunzi nibarera mu bindi abantu bose ntibashobora kuja mu mugabo bose baraserukiwe. Bikabitegekanijwe ko mu kwezi kwindwi imigwi ijeje amatora mu ntara izohura n'abegwa n'amatora kugira ngo hazoshigweho imigwi y'amakomine ijeje amatora mu kwezi k'umunani abagize imigwi y'amakomine ijejwe itora akaba ari hizoshigwaho nayo itora ry'umukuru w'igihugu rikazoba kwigenekerezo rya 3 Rusama umwaka wa 2027.